harashobora gutandukana atari gutandukana ko mutere nka kwa kundi ngo no mutaragira divorce umwe akavuga ati rero umugabo tuvuga arashobora kwiyumvira ati jewe ndakwiye kugura itongo ku giti canje umugore sinkwiye kumubwira jewe ndakwiye kuguruza konte yanje umugore sinkwiye kumubwira umugabo rero nawe akagira ibitekerezo nk'ibyo iyo bimaze kuba satana bamaze kwinjira atangirira hehe mu byiyumviro kandi twibuke neza nimba ari umugambi w'Imana mu rugo harimwo abapasteri mu rugo harimwo abadogiteri mu rugo harimwo abaperezida umugore ni wavyara umuperezida umugore ni wavyara umupasteri umugore ni wavyara umudogiteri urumva ko satana akwiye kugwanya urugo kugira ngo yice iriya migambi y'Imana niyo mpamvu rero twakangurira umugore akwiye gusenga agasengera urugo kandi n'umugabo nawe akwiye guhamagariwe gusenga kugira ngo dushitse icyo Imana yatwubakiye yaduhereye ku ingo twahawe ingo kugira ngo tunezerezwe tugire wa munezero nk'uko bamwe barongorwa bavyumvira ariko dukwiye kuba mu rugo kugira ngo tumenye yuko ari projet y'Imana ari umugambi w'Imana hama rero tugashitsa isezerano canke icimana tugombako igikorane kizobera ku masanganzira ya Muyinga na Kirundo n'Ingozi aho ni igikorane kizobera kizaza gitangira saa mbiri zo mu gitondo hariho inyigisho z'abubakanye ku mugoroba hari igikorane c'abantu bose saa 8 igikorane c'abantu bose kizaba gitanguye kuwa gatandatu hariho inyigisho z'abakozi b'Imana zizatangira saa 2 saa 8 n'igikorane c'abantu bose umunsi wa Mungu amasaha ni saa 2 igikorane c'abantu bose kizaba gitangiye turabahaye ikaze hari umugisha w'Imana muze mugabane ntago muzasubira inyuma nkuko mwaje nibaza ko n'umuco mwinshi urasiye igihugu cy'u Burundi kandi hariho no kubohoka gukomeye ku bana b'Imana aramutse mwiriwe bivaye naho muherereye ninza ko mumeze neza abariko baradukurikirana kuri kino kiganiro ni Irebe Media musanze mumenyereye ni chaîne ya YouTube ya Irebe FM nayo ni kino kiganiro ni kiganiro mbe mukenyezi musanze mukurikirana minsi yose ya gatanu kuva isaha 8 gushika isaha 9 ni wa mwanya mwiza wo kuyaga ku buzima bw'umukenyezi ni wa mwanya mwiza wo kuyaga ku buzima bw'iterambere ryiwe wa mwanya mwiza wo kuvuga ati mbega azoteza imbere nawe ryari igihugu ciwe azoteza imbere ryari umuryango wiwe azoteza imbere ryari ikibano ciwe ndetse nawe nyene ubwiwe ni wa mwanya mwiza wo kuyaga kuri ya mabi akorerwa abakenyezi wa mwanya mwiza wo kuyaga uko twoyagwanya uko twoyatuza burundu maze umukenyezi nawe akagira ijambo umukenyezi nawe akagira ico ashikirije agashikiriza iciyumviro ciwe agaterera iciyumviro ciwe ahariho hose atayenze gukumigwa muri ibi canke biriya uno musi rero nko vyama misi yose twama tubazanya abatumire batandukanye baza kutuyagira ivyo bakora baza kutubwira uko ama histoire yabo uko bashitse aho bageze uko baba bakoze ibintu byose baba bariko barakora uwo bafashije kuko kenshi turakunze kumenyera ngo ujya mu Kenya cyangwa ujya mwigeme ngo ntashobora gutera imbere adafashijwe n'umushinga ntaye wiwe ngo adafashijwe ngo n'umuvyeyi wiwe ariko turakunze kubona kenshi turakunze kuba bazanira baba yagira ati jewe nifashije ukuntu sinafashijwe na naka no kugira uwugufashije ni vyiza ariko turakunze kubona benshi cyane bakora ibintu bifashije bonyene mu buzima butandukanye no musi dufise umutumire nkuko mubibona abamaze gushika kuri Irebe Media hagati yaho ndabibutsa kugira subscribe kuri YouTube channel yacu kugira like kuri kino kiganiro maze ucugira partage ugisangize n'abandi benshi cyane bashobore kumva byinshi cyane bitandukanye no musi tubafitiye umutumire uwo nawe si umutumire uwo mutumire nawe si uwundi muramubona bamaze kumubona no mutumire mwiza araberewe cyane gose asa neza cyane gose tugiye kumva byinshi cyane byo kuri we mbega tugiye kumwigira kwiki mbega agiye kuduha inyigisho za gute kubijanye n'ubuzima bwiwe canke n'ibindi bitandukanye murabibona nkuko mubibona imbere yacu ku makamera yanyu ntitunda turateba kumwakira turamwakira aratwibwira uko yitwa atwibwire ivyo akora mu buzima bwe bwa misi yose ndakwakiriye cyane Amen murakoze mumeze neza ego muraberewe nko nako ndabivuga murakoze cyane mu twidondora abariko atwumviriza gashobora kumenya uwo tugiye kuyaga nawe muri kano kanya amazina banyita Christine n'intunzi
ego. Christine Nintunze ninde asanzwe akora iki mu buzima bwiwe bwa misi yose asanzwe atuye hehe? Christine Nintunze ndi umumama ndubatse mfise umutware n'abana 6 nkaba mba muri Amerika. Muba muri Amerika ariko turumva yuko ikirundi murakivuga neza, nibaza yuko uri umurundi kazi. Ego. Turabona murafise Bible mu ntoke zanyu, mbega uri umukozi w'Imana canke ukunda kugenda na Bible bisanzwe wisomera ijambo ry'Imana rimwe na rimwe? Mu buzima bwa misi yose ndi umuvugabutumwa. Ego. Okay, murakoze cyane nkuko mwavyumvise abariko baradukurikirana. Ni Christine, teka tumwite mama pastor kuko ni umukozi w'Imana. Christine, watubwiye ati uri umukenyezi, urubatse, ufise abana 6. Mbega ko umukozi w'Imana uri umukenyezi bivuze iki? Ko umukozi w'Imana ufise urugo bivuze iki kuri wewe? Mbega vyatanguye gute kugira uvuga ati jewe ngira mbi umukozi w'Imana usanzwe ufise n'izindi nshingano umukenyezi wese aba ashinzwe na cyane cyane urugo no kurera abana? Ko umukozi w'Imana ni umuhamagaro uhamagarwamwo n'Imana. Mvuge ko n'umuriro w'Imana ukwakamwo. Rero nahamagawe ntarubaka urugo ngo mbane n'umugabo, ariko yatewe iteka n'Imana, umugabo tubana tuvyumva kumwe, aranshigikira. Ni ikintu rero gukorera Imana ni ibintu ushiramwo ubwitange bwawe, nakandi atari no gukorera Imana. Iyo ushaka ikintu ciza ushiramwo inguvu ukitanga. Ego, rero muri ubwo bwitange n'ishaka ryo gukorera Imana gerageza ibyo mu rugo byose nkabikora, hama n'ivy'Imana nkabikora byose. Imbogamizi zirahari ariko dushiramwe imbaraga kugira ngo umuhamagaro w'Imana ugende neza, kandi n'urugo Imana yaduhaye byose nabyo turera abana neza, n'umutware tubashe kubakorera ibikorwa by'urugo neza. Ego, nta na kimwe twishe, genda neza. Urakoze cyane. Mbega ko tuzi no muri Bible isengero rigereranwa n'urugo. Avuga ati abakunze gusoma ijambo ry'Imana ko baca bavyumva. Mbega ntibishobora gushika ugasanga rya sengero bazantama z'Imana ziragutwaye umwanya munini, ugasanga urugo ruko ruracumbagira, ugasanga umunyambaro w'umushinga ntahe canke abana barabuze Christine mu rugo? Okay, umuntu wese numva ko akwiye gushiraho umwanya w'urugo n'umwanya w'ibikorwa vy'Imana. Hariho benshi usanga bafashe umwanya mu by'imirimo y'Imana, ariko dukwiye kumenya yuko nyuma y'ishengero abana bakwiye kurya, kandi abana bakwiye gutwarwa ku ishuri, bakwiye gukorerwa isuku, bakwiye gushakirwa ikizobatunga. Rero muri ibyo byose ni ukurondera umwanya, turashiraho umwanya wo kugira ngo uyu mwanya ni uw'ijambo ry'Imana, ni uwo kubwiriza ubutumwa, hanyuma hakabaho n'umwanya wo gukora akazi gasanzwe kugira ngo turonka amafaranga yo gutunga umuryango, kandi n'ibikorwa dukora bikeneye amafaranga. Ubwo rero hamwe n'ibyo byose dukwiye kubikora. Ego. Murakoze cyane. Mbega Christine, turakunze kumva bavuga ati umukenyezi niwe nkingi y'urugo, umukenyezi niwe afata ya mbere yo gushinga amavi hasi, avuga ati reka nsengere urugo rwiwe. Turakunze kubibona ngaha anye abamama barasenga bagasengera ingo zabo. Mbega hariya musanzwe mubaye muri Amerika, mbega reka tuvuge cyane ku barundi kazi bagenze hariya anye, ko abazungu bo uko babayeho nuko iwabo ntidushobora kukumenya. Mbega wewe ugerageje kubiraba, wewe uri kuri taha, mbega ubona babandanya bashira mu biganza by'Imana ingo zabo, acanke n'ibya bindi baratwagwa n'ubuzima, ubona yuko bavuga ngo hariya anye mu mahanga no gukora bagakora kabisa bakarondera ubuzima. Mbega hariya hoho abakenyezi baca bitwara gute bamaze gushika hariya aye? Murakoze cyane. Okay, abakenyezi navuga ko abasanzwe barahamagawe n'Imana canke barakiriye agakiza barakagumyemwo, ariko kandi abandi bagiye bata
bata umuco bata igikorwa c'Imana bakurikirana amajambere kubera ko hajya n'isi irimwo amajambere ngira ngo ageze hejuru cane abandi nabo batwagwa n'ubuzi barahagarika rero navuga nka 80% bagenda bava mu byo umuhamagaro w'Imana abandi nka 20% baracakomeje agakiza kandi rero bagakomeje turasenga nkuko bisanzwe nkuko hano musanzwe musenga uretse ko navuga ngo sinabigereranya no ngaha hariya usanga ubuzi umuntu akora amasaha nk'umunani canke 10 ubwo rero kugira ngo ukore n'ibikorwa vy'Imana harimwo muri ayo masaha dufise amasaha 28 umuntu ukoza amasaha 10 usigaranya amasaha 18 amasaha 18 utegezwe gukuramwo ayandi nkanga y'inhatandatu yo kuryama ahandi ukavyuka ugakora ibikorwa vy'Imana rero ikintu cyose namye mvuga ngo dushiramwe imbaraga n'ubwitange tutitaye ku majambere tutitaye ahantu isi tugeze ko uko dukorera Imana canke se tubaye kuri iyi si tuzi yuko ejo umuntu ashobora kuva muri uyu mubiri hanyuma umuntu uriyumvira ese nimva mu mubiri nzaja hehe umaze kumenya yuko nyuma y'urupfu umuntu azaciga urubanza ucugerageza gukoresha umwanya neza gukorera Imana gukorera n'ibikorwa byo mu rugo ego murakoze cyane Christine novayo ko ari ryambere nkoranye n'umukozi w'Imana akenshi nkunze gukorana n'abantu akora ibi adandaza ibi nibi ariko ndashaka kumenya kuba umukozi w'Imana uri umukenyezi n'ibyahe bintu twoba tutabona twebwe byinyegeje inyuma uvuga ati sha naho bimeze ukunye naho mumbona nuku hariho ibigoye hariho bimeze nuku kugira uri karatwumviriza nawe ashobore kumva kumbura ashobora kuvuga ati je shaka kuba umukozi w'Imana mugabo shaka kumenya byose ingene bimeze hariya inyuma bimeze gute kuba umukozi w'Imana uri umumama mu bisanzwe ntabwo ari byoroshe hano reka mvuge nko muri kino gihugu ho biroroshe gusumba muri ibyo bihugu byo hanze kubera hano urafise abakozi bo mu rugo ukaba wamubwira ati sigara urateka undabira abana nanje ngiye kubwiriza ubutumwa canke se ngiye gusenga ariko hariya nta bakozi dufise rero hariho imbogamizi cyane umwanya umwe intama z'Imana ziragukeneye ku telefone hanyuma uwundi mwanya naho abana baragukeneye rero urumva ko n'umugabo aragukeneye tuvuga umugabo yagiye ku kazi ntabwo ari buze ngo umubwire ngo nari mu ntama z'Imana utegerezwa kumuronderera ibiryo kugira ngo nawe abashe gukora ako kazi ka misi yose neza kandi twuba ku rugo tudashobora kugira ngo urugo rwacu rusambuke umuntu rero akoresha ubwenge imbogamizi ntizibura uko nabivuze ariko imbogamizi nubwo zihari harimo ubwitange iyo ufise abana ukagira n'ishengero urumva ko harimo imbogamizi utegerezwa gukoresha ubwenge ukavuga ati aya masaha ndakwiye kuyakoresha mu kuraba abana guteka hariya rero nko muri Amerika duteka ibiryo byinshi tugashira muri firigo hanyuma umuntu akazaragenda ashusha canke ukagura ibiryo nyene umuntu ashusha abana bakaronka ibiryo baza barashusha ntibicwe n'inzara imbogamizi zirahari ariko kandi ikitubuza ko dukorera Imana Pawulo yaravuze ngo mu gihe tugeze ahageze hose bageze mu Bagiriki abo mu Giriki yageze mu ahageze hose imico yaho yifatanya naho kandi akagerageza gukoresha umwanya nkuko bikwiriye ego murakoze cyane umushinga nawe wanyu wambaye kure namaza ibyiza byo kugira umukenyezi umukozi w'Imana ariko twizere yuko muzomutuzanira tumubaze nawe ibyiza ababonamwo nk'umukozi w'Imana Christine ndashaka kumenya muri kano kanya tuko turayaga hari uri karatwumviriza kumbure afise umuhamagaro nawe nyene wo kuvuga ati ndashaka gukorera Imana ndashaka gukora ibi nibi turabiza abakenyezi benshi bahevye gukorera Imana kumbure kubera abashinga ntahe baba uvuga ati ayo masengero wiruka ko misi yose gumaha iki niki muri kano kanya uwo mukenyezi yoba ari karatwumviriza uwo mubwira iki muri kano kanya nko kumutera intege ari ubu nyene mukuru wo muhamagaro wiwe ni by'ukuri
namubwira hariho abantu barongowe bari bafise umuhamagaro wo kuririmba, abandi barongorwa bari bafise umuhamagaro wo kuvuga ubutumwa, ugaca usanga umuntu mwubakanye ntimuvyumva kumwe, ashaka nyene umuha uwo mwanya wiwe. Ariko namubwira ngo igihe cyose iyo uhuye n'intambara nk'izo ntucike intege, ugerageza kuza urasenga. Burya umuhamagaro ikintu gikomeye, kandi umuhamagaro n'umuriro uturira mu muntu. Ubwo rero namubwira ngo asenge ntacike intege, atitirize. Igihe cyose uriko uratitiriza usenga Imana, Imana iragera igihe igaca inzira. Kandi ubu tugeze mu isi, amajambere y'amatekinoloji nayo yarahabaye menshi. Je natangiye mbwiriza ubutumwa ku matelefone, nkafata ka kanya ndangije guteka ndahantu nagenda nkaho hanze nk'iminota nk'itanu, nkavuga ubutumwa, nkaca ntumira abantu ku magurupe, nkaca ntumira abantu. Ubwo rero nta gwitwazo, umuntu yahamagawe muri ubwo buryo, ririmba, tumira abantu, bwiriza abantu. Nuko rero natangiye bigenda bikura. Imana rero ibona ishaka ry'umuntu, igenda ica imiryango. Rero umuntu afise uwo muhamagaro, Imana ntawupfane, nasenga Imana, Imana izamuha ubundi bwenge akwiye gukoresha kugira ngo ashikire abantu benshi. Christine, iyo umukenyezi adasenga atiyegereza Imana ahombiye? Umukenyezi ni nka kwa kundi wamyuvuga, inkingi y'urugo, kandi navuga ngo ni inkingi y'igihugu. Turabona hari umugore yitwa Debora yabaye umuhizikazi, atabara igihugu ciwe. Iyo dusomye mu bami turahakura inkuru za Debora. Umuntu adasenga w'umumama, sinzi uko navuga, afise urugo ahomba ibintu byinshi, kubera yuko abana baramuraba, umugabo aramuraba. Nitwe mbono z'ijisho ry'umugabo n'ijisho ry'abana. Ubwo rero ivyo byose iyo ubikora udasenga, kurera abana ukabana n'umutware kandi udasenga, uri kurahomba, ushobora kwinjirirwa. Kandi n'abana, isi tugezemwo iriko iratwara abana mu mico itari myiza, mu rumogi, amatatuwaje, ibiki n'ibindi. Dukwiye kubarera mu muco mwiza w'ijambo ry'Imana, kandi n'umuco w'igihugu cacu udatakaranga ku Burundi. Ego nahamagarira abamama bose gusenga, abamama bashibamiye igihugu n'abamama bashibamiye ingo zabo. Cane nuko ndabibutse yuko ndi kumwe na mama Pasteur Christine, ariko aratuyagira umukenyezi uko akwiye kwitwara, uko akwiye kugenda mu rugo, uko akwiye kwishikana imbere y'Imana kugira urugo rwiwe arugende neza. Ariko haje tutashoboye kubabwira, Christine aje gukora igikorane, aje gukora igikorane hano mu Burundi. Turashaka kumenya byinshi cyane kuri ico gikorane, ambega ni gikorane kirisubiriza, bimeze gute, bipanze gute, kugira muze gukorera igiteramo ino, byavuye kuki, mwiyumviriye iki, kugira muve hariya anye ko na hariya hari intama zikeneye ku ijambo ry'Imana, kubera iki kuza hano iwacu? Murakoze cyane. Nk'uko yabivuze, turi hano kubera igikorane gifise twise ikanguro. Igikorane twama dukora buri mwaka. Impamvu rero yatumye tuza hano mu gihugu cacu, turakunda igihugu cacu c'u Burundi, nubwo turi hariya ariko imitima yacu iri hano. Rero ijambo ry'Imana riravuga, usomye mu byakozwe n'intumwa igice ca mbere uhereye ku murongo w'8, haravuga ngo muzahabwa ubushobozi bwa Mpwemu Yera nabaza, ngo muzahabwa ubushobozi, ngo kandi ngo muzaba ivyabona byo kushingira intahe mu Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Rero ubwanje navuga ngo Isamariya ni ngaha iwacu,
ni mu gihugu ciza c'u Burundi nkuko tugikunda kandi Imana impamagara jewe yanyeretse ko ivuga butumwa ryanje ari muri Afrika. Imana impamagara yarambwiye ati uzakorera Imana mu gihugu cya Afrika cyane cyane numva umuriro wa unyakamwo kubwiriza igihugu canje c'u Burundi akibwiriza ijambo ry'Imana. Abantu benshi umunezero y'ubona ubwoko bwanyu bwuzuye umwuka wera kandi dufise isezerano yuko ikanguro rizohera mu gihugu c'u Burundi rigenda mu yandi mahanga yose. Ubwo rero ndi muri bamwe numva ko nazana ikanguro mu gihugu c'u Burundi abantu benshi bakakira agakiza tugahaguruka tugaca tugenda mu yandi mahanga menshi. Niyo ntumbero rero yo guhera hano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi cyo kubabwiriza ubutumwa. Turi mu isezerano yuko ikanguro rizohera muri iki gihugu c'u Burundi. Rumwe mu bandi numva twafatanya n'abandi bakozi b'Imana bamaze kubwiriza ibintu by'ikanguro canke se basengera ikanguro. Ndumwe muri bo numva nanje mfise ishaka ryo kubwiriza igihugu cacu ciza c'u Burundi. Murakoze cyane. Uratubwiye yuko kiba buri mwaka, mbega ubu yoba ari inshuro ya kangahe ico gikorane kigiye kuba? Ni inshuro ya gatatu. Ni inshuro ya gatatu. Turashaka kumenya izo nshuro zindi zibiri zabaye n'ubu unye akarusho tugiye kuronka mwico gikorane ugereranije no kuvuga kuko minsi yose habaye ikintu ravuga ati kumbure ubwa mbere harabaye iki harabuza kanaka tugiye kongera ko kunye nimba atari surprise mu duteguriye ni iki kindi kintu c'akarusho twa tugiye kuronka muri ico gikorane mugiye gukora. Iki gikorane harimwo umuriro w'Imana uteye ubwoba gusumba uwo iyo uri kurabwiriza canke se yuri mu kintu urumva umuvuduko mu karere k'umwemu. Rero mu karere k'umwemu harimo umuvuduko w'umuriro w'Imana gusumba ibindi byose twakoze. Kandi ikindi tuzaba turi kumwe n'abandi bakozi b'Imana batandukanye bavuye mu bihugu ca Tanzania, igihugu ca Kenya n'igihugu ca Uganda. Urumva mu yindi myaka ntitwari turi kumwe. Kandi ikindi uyu mwaka twatewe iteka n'Imana no guhura ni radio Irebe yo kwamamaza ivyo bikorwa vyiza. Urumva rero ko hari akarusho muri ivyo bikorane bibiri twakoze biheze ntabwo twari kumwe na Irebe, ariko urabona ko Irebe ari igikorwa ciza co mudufashije cyo kwamamaza inkuru nziza kugira ngo zishike mu gihugu ciza c'u Burundi kandi no mu yandi mahanga yose. Ego murakoze cyane. Twe turakunda Imana vraiment ntitworoha gukora ibikorwa c'Imana nawe ariko atwumviriza tubatumirira cyane gose muraza kutubwira uko bipanze nuko bimeze. Ariko ndashaka kumenya Christine mwico gikorane cako kenshi iyo umukozi w'Imana atumiye hari gihe avuga ati mwese muratumiwe n'igihe avuga ati cyane abashinga ntaye cyane abakenye cyane ugwaruka muratumiriwe mwese. Ubu unye Christine azanwe nabande muri rusange? Muri iki gikorane ni igikorane twateguye ko kizashika ku bantu bose muri rusange, ariko kandi harimwo kuva ku munsi wa gatanu hariho inyigisho z'abubakanye. Muri iyi minsi amadivorce urabona ni menshi cyane kandi hariho n'ayandi batamaze kudivorsa ugasanga umugore ntacubaha umugabo arashaka kwikumira ko ukabona nyene ko ari we afise ijambo, ariko Bibiliya yatanze ko umugabo n'umugore bakwiye kuba ikintu kimwe. Rero turababikiye harimo inyigisho nziza z'abubakanye. Ikindi naco harimwo semina y'abakozi b'Imana kongera kugira ngo abakozi b'Imana ni gute kuntu twashikira benshi, ni gute kuntu intama nyinshi ziriko zirapfira kandi nyene kandi byo mwishengero. Rero harimwo seminaire y'abakozi b'Imana. Ivyo navyo mu yindi myaka iheze ntabwo twari twabishizemwo n'akandi karusho twongeye kongeramwo muri kino gikoranye. Turashaka gushika ku ngo nyinshi
duhanura ingo kandi twongera duhanurana n'abandi bakozi b'Imana batandukanye nibaza ko bizagira umusaruro mwinshi ukomeye. Amen. Ndafise akabazo Christine kubera iki nkamwege nk'abakozi b'Imana ngira murabibona cyane nkuko mwe yavuga ati ama divorce aragwira mbega biva kuki kugira Shetani agendere mu bubatse cyane gose abari bo asinzikaza cyane gose gusumba abandi bantu mbega ni kubera iki hari haba jeune ego nabo nyene Shetani abatera ariko cyane cyane abantu bubatse mbega nkamwege mugerageje kubirabisha ijisho ry'umukozi w'Imana mbobona biva kuki mbega inyishu zimwe zotogwa kugira ivyo bintu bihere canke dufate bigabanuke hama bizohere mu nyuma aho ko gwiki nkuko twamye tubivuga gusenga ni ikintu ca mbere kuko iyo ufise mpwemu yera arakuyobora arakubwira ico gukora n'ico udakwiriye gukora kandi iyo turiko ingo urugo ni projet y'Imana Imana yatanguye rero Imana imaze kurema umugore n'umugabo bashira ahantu mu itongo kandi Imana yahora ibagenderera uri ku mugoroba Satani rero ntiyavyishimiye hari ijambo ry'Imana rivuga ngo umugore yari ahantu mu itongo ariko atakiri kumwe na Adamu yari yagiye ukwiwe nkabaza ati mbega Adamu muri ujya mwanya Satani yasanze Eva Adamu yari he ubwo rero urumva ko iyo hamaze kuba separation hagati harashobora gutandukana atari gutandukana ko mutere nka kwa kundi ngo no mutaragira divorce umwe akavuga ati rero umugabo tuvuga arashobora kwiyumvira ati jewe ndakwiye kugura itongo ku giti canje umugore sinkwiye kumubwira jewe ndakwiye kuguruza konte yanje umugore sinkwiye kumubwira umugabo re nawe akagira ibitekerezo nk'ibyo iyo bimaze kuba Satani abamaze kwinjira atangirira hehe mu byiyumviro kandi twibuke neza nimba ari umugambi w'Imana mu rugo harimo abapasteri mu rugo harimo abadogiteri mu rugo harimo abaperezida umugore ni wavyara umuperezida umugore ni wavyara umupasteri umugore ni wavyara umudogiteri urumva ko Satani akwiye kugwanya urugo kugira ngo yice iriya migambi y'Imana niyo mpamvu rero twakangurira umugore akwiye gusenga agasengera urugo kandi n'umugabo nawe akwiye guhamagariwe gusenga kugira ngo dushitse ico Imana yatwubakiye yaduhereye ku ingo twahawe ingo kugira ngo tunezerezwe tugire wa munezero nkuko bamwe barongorwa bavyumvira ahoko dukwiye kuba mu rugo kugira ngo tumenye yuko ari projet y'Imana ari umugambi w'Imana hama rero tugashitsa isezerano canke icimana tugombako numva ari ivyo murakoze cyane Christine ugira kutubwira mbega bimeze gute bipanze gute programme amasaha iminsi kugira bari kwatwumviriza bashobore nabo kwandika ahantu bavuga ati twebwe ahandi dushobora kuhasiba mwotubwira uko bipanze ego igikorane kizatangira ku munsi wa gatanu mu gitondo hazaba hari inyigisho zabubakanye ku munsi wa gatanu umunsi wa gatandatu mu gitondo 2:00 hazaba ari inyigisho kandi z'abakozi b'Imana ku mugoroba igikorane cy'abantu bose hanyuma ku munsi wa Mungu hazaba ari igikorane cy'abantu bose nyuma ya saa dufise amigarangiye tuzafasha imfuvyi n'abapfakazi nuko niko gikorane gipanze turabahamagaye kugira ngo bazifatanye natwe ego bizobera hehe amaja hehe bizobera ku masanganzira ya Muyinga Kirundo n'Ingozi ni igikorane kizobera nizera ko twumviriza nawe ko yaturaba mwavyumvise karibu cane muronka imigisha y'Imana itandukanye ukwiri kose anizera yuko mutazokwicuza nizera yuko bazotaha baryohewe bagabanye Christine ndashaka muri kano kanya ugire akaverse gatoyi wo somera umukenyezi reka twumviriza muri kano kanya ko nabivuze igano nimbe umukenyezi nawe kumbure no musi aronka ijambo ajyamana no musi avuga ati jewe no musi ndafsaka nagabanye kwa Christine dusome ijambo ry'Imana riri kuvayo
kuvayo igice cya 4 ku murongo wa 24 gushitsa ku murongo wa 26 aravuga ngo Mose akiri mu rugendo ari ku ndaro uhoraho amusangaho ashaka kumwica maze Zipora yabira ibuye ry'isare akeba umutwe w'ico umwana wiwe yambariye aterera imbere y'ibirenge vya Mose ati nukuri umbereye umugabo avisha amaraso nukuhoraho aramureka maze Zipora aramubwira ati atumbereye umugabo avisha amaraso gukeba abana niko kwitiye nkwitiye ntyo iri ni ijambo ry'Imana ritwereka ko umugabo arashobora kuba asinziriye ariko umugore akaba ari maso umugore yabereye maso urugo rwiwe abera maso umutware wiwe mu gihe Imana yari kirahamagara Mose yagoye Imana cyane kugira ngo ayumvire kugenda gukura ubwoko bwayo muri Egiputa ariko muri ico gihe Zipora yari umugore wa Mose arasenga ndibaza ko yari mu gihe cyo gusenga Imana izana agashavu ije kwihora Mose isanga Zipora ari maso ico gihe yo Zipora ataza kuba ari maso umugabo wiwe ari gupfa kandi yaza gupfa buriya bwoko bwari gupfira muri kiriya gihugu cyo muri Egiputa bivuze ngo umugore akwiye kuba maso rero cyane ndakangurira abagore kugira ngo mube maso musengere ingo zanyu mubere amaso abagabo banyu kandi mubere amaso n'igihugu Imana data ibahe umugisha urakoze cyane Christine tugushimira cyane kuri kano kanya mwashoboye kudutiza tugashobora kuyaga ndagusaba usubire ubanyibukirize aho bizobera ntibaze bagiye citwaje kuvuga ngo bavyibagiye cyane ntibavyumvise neza subira unyibukirize aho igikorane kizobera n'amasaha bizobera ko vyose mbere yuko utubike banura igikorane kizobera ku masanganzira ya Muyinga na Kirundo n'Ingozi aho ni igikorane kizobera kizaza gitangira saa 2 zo mu gitondo hariho inyigisho z'abubakanye umugoroba hari igikorane c'abantu bose saa 8 igikorane c'abantu bose kizaba gitanguye kuwa gatandatu hariho inyigisho z'abakozi b'Imana zizatangira saa 2 saa 8 n'igikorane c'abantu bose umunsi wa Mungu amasaha ni saa 2 igikorane c'abantu bose kizaba gitangiye turabaha ikaze hari umugisha w'Imana muze mugabane ntago muzasubira inyuma nkuko mwaje nibaza ko n'umuco mwinshi urasiye igihugu cy'u Burundi kandi hariho no kubohoka gukomeye ku bana b'Imana kaze dusangire ijambo ry'Imana kandi tugabane ku mugisha w'Imana Christine wo dusengera gato mbere yuko dusezera ego reka dusenge Uwiteka mwami wacu Yesu Kristo turagushimiye tuguhaye icubahiro mwami wabanye natwe kuva twatangura none Mana tugeze muri uyu mwanya wo kurangiza banje gusengera ikino gihugu cyacu cy'u Burundi ndagisabira umugisha nkuko wavuze ko ari igihugu cy'isezerano kandi kizatwara ikanguro ku mahanga menshi umugisha wawe kandi n'umuco wawe ukomeze kukirasira mwami Imana nzima turesengeye indongozi zacu waduhaye dusengeye abanyagihugu bose tutibagiye gusengera iyi radio irebe mwami Imana wahagurukije kugira ngo ishikane ibikorwa vyawe mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ndetse no mu yandi mahanga haba abakozi bawe umugisha turasengeye abariko baradukoresha ikiganiro ndetse n'abazacumva bose mwami tubasengeye twongera kubasabira umugisha uhoraho ugere ku bantu bose kandi Uwiteka uri mu bwami bwo mu ijuru wumve n'iminiho abana b'Imana bagusengera muri kino gihugu murakoze uturinde ivyago nibibi byose igihugu gitwikire tugishize mu biganza vyawe ukirinde imigambi mibi yose ya Satani uzabukoze mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo wa Nazareti tubisenze twizeye amen yego murakoze cyane ndabashimira cyane
nizera yuko bizogenda neza muze mugira imigisha mu gikorane cyanyu tuzoba turi kumwe namwe n'abariko baratwumviza bose nizera yuko muzomuhamu mwahashitse nuko rero nshimira wewe wese ushaka kudukurikirana wewe wese wari kumwe natwe muri kino kiganiro wewe wakiravye kuva ku ntango gushika ku aho giherera ndagushimira cyane ndababwira nti ugira ibihe byiza aho uri hose mu byo urimo byose ubane n'Imana iganira nimbe mukenyezi amwamukurikirana kusamizi Irebe FM misi yose kuva misi yose ya gatanu kuva isaha 8 gushika isaha 9 ugira ibihe byiza aho uri hose wewe mukunzi wacu wewe mukunzi w'isamizi Irebe FM wewe mukunzi wa Irebe Media ndakwibutsa kugira subscribe ugire na partage nyinshi ugisangize abandi bose ugira bashobore kuronka kwimigisha nabo nyene maze ugire na like ushobore kugira unyimba wakunze kino kiganiro bye bye ciao ciao